mu gusenga rero reka twibukanye yuko dusaba data mu izina rya Yesu, kugira ntituze turasenga nabi ngo data ngo ndagusavye ngo mu izina ryawe ryera. Oya, turawusaba data mu izina rya Yesu. Gusenga birigwa nico gituma tuvyibukanya. Hariho igihe umuntu yinjira mu nzu y'Imana atazi gusenga, niyo dukijijwe tuza kwisanga tutari tuzi gusenga. Dusaba data mu izina rya Yesu. Yohana 16:23 haravuga ngo kuri uwo munsi nta na kimwe muzombaza, nukuri ndababwire, nihagira ico musaba data cose azokibaha mu izina ryanje. Uwo yari Yesu ariko aravuga, azokibaha. Nihagira ico musaba bene da, azokibaha mu izina rya Yesu, azoduha. Haleluya. Rero Yesu yaratubwiye ngo tuze turasaba data, ariko abitanga mu izina rya Yesu. Nico gituma iyo usenga udakwiye kwibagira gusozera uvuga ngo mu izina rya Yesu, amen, kugira ngo yumve ko ivyo byose wasavye wabisavye mu izina rya Yesu, kandi arabikora. Usomye muri Matayo 7:7 haravuga ngo musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Ivyo byose nukuvuga ngo Yesu yaremeye, niwe yari karabivuga n'ivyo navyo. Aravuga mu yandi majambo aratubwira terega nimusabe muzohabwa, nimwaramutsa muzokugururirwa, nimwadodora nukuri bazobugururira, nimwarondera muzoronka. Turafise ubwo burenganzira bwo gusaba data hanyuma tugahabwa. Ikindi turakwiye gusenga twizeye. Nukuri tuba basenga bizeye, ndabasavye ndabinginze dusenge twizeye Imana. Gituma dukwiye gusenga twizeye iyi Imana nukumenya kwishobora vyose, kwisumba vyose. Umwanditsi wa Zaburi 91 umurongo wa mbere we yavuze ngo uba mu bwigobeko bw'isumba vyose azokwama ari mu gitutu cyishobora vyose. Acarongerako ngo ndabwira uhoraho n'urubuhungiro bwanje, uri Imana yanje nizigira. Haleluya, haleluya. Uba mu bwigobeko bw'isumba vyose, iyi sumba vyo azoca yama mu gitutu cyishobora vyose. Urumva isumba vyose kandi ishobora vyose. Uhoraho azomubera ubuhungiro bwiwe, uhoraho adapfa, uhoraho yamaho ibihe bidashira, azomubera ubuhungiro bwiwe. Imana data wa twese uyizigire, izokugirira neza. Haleluya.